Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzanire. Ano makuru yo kuri uyu wa 13 gitugutu mwaka wa 2021 mu nkundire ndayahere ku nkuru ziyagize aho igihugu cy'ububirigi ngo tato kitakoze ngo ukuri kwerekeye igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore kunigirwe mu menshi byashikirijwe n'umwanditsi w'umubirigi Ludodo White aho yararamutse asohora igitabo yavyanditse ko igitabo cahuriranye n'uyu munsi himbazwa imyaka 60 yo ncungu y'u Burundi igandaguwe kuri wa 13 gitugutu kandi umuryango wamenyesha makuru wibuka imyaka 6 irangi uhekuwe umwe muri bo umunyamakuru Christophe Nkezabahizi yagandaguranywe n'umuryango wiwe wose igikorwa cyakozwe n'abapolisi bajejwe gucungera inzego api mu mfunyapfunyo y'igifaransa gushika ubu akaba atakirakorwa ngo ababikoze bakubitwe intahe mu gahanga muri ano makuru kandi turaza no kubabwira ibijanye n'ikena ry'ibitandazwa vy'isima hamwe n'igitoro byasubiye kwiboneka aho ababikeneye biba ngombwa ko baja kubigura kuri magendo aya n'ayandi ni mukanyisase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze. Ndasubiye kubaramutsa imyaka 60 irarumanye incungu yo kwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe ibirori byo kwibuka iyo ntwari yiguze intahe yo kwikukira byatangujwe kuri uyu wa gatatu n'inkuka y'imisa yarirongowe na patiri mukuru wa Katedrale Regina Mundi Felix Fupi haciye hakurikira ibirori byo gushira ingori z'amashugwe ku ntatsemwa yo muhisi byari byatangujwe n'umukuru w'igihugu hamwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bategetsi bagize leta igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi naho nyene ibirori nk'ivyo byatangujwe n'inkuka y'imisa yabereye kuri paruwasi yitiriwe Isakaramentu Geranda ry'Urukundo ibirori byo gushira ingori z'amashugwe ku rwibutso rw'umuganwa Rudoviko Rwagasore bikaba byitabiriwe na buramatari w'iyo ntara abajejwe intwaro abajejwe umutekano no kwivuna abanse hamwe n'abarongoye imigambwe itandukanye. Kubijanye n'uyu munsi nyene ngo abarundi ntibigeze bubahiriza iragi ry'ubumwe n'umwumvikano ry'incungu yo kwikukira umuganwa Rudoviko Rwagasore ivyo byashikirijwe n'uburongoye umuhari map Burundi buhire kuri uyu munsi abarundi bari baramutse bibuka imyaka 60 hezi iyo ncungu yo kwikukira igandaguwe. Emery Pacifique igira neza arongoye umuhari map Burundi buhire avuga ko ingaruka ari uko igihugu cama mu ndyane z'urutavanako ibituma ubukene bwa kindaro mu gihugu. Tega amatwi Emery Pacifique igira neza arongoye map Burundi buhire. Inyuma y'imyaka 60 abarundi dusa n'abataye n'ikigazuzo iryo ragi ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ubumwe n'umwumvikano yifuza bwasubiriwe n'indyane z'amoko iz'intara n'iz'imigambwe. Amahoro yifuza bayasubirije intambara ihonyabwoko n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa. Iteka nitekane yifuriza igihugu n'abakibamwo vyasubiriwe no gukengerwa no kubura ikibanza c'iteka mu makungu. Ubutungane nyabwo yifuza byasubiriwe n'ubutungane buhengamye bukoreshwa n'inzego mu gucinyiza abanyagihugu. Iterambere kuri bose yifuza byasubiriwe n'ubukene n'inzara izura inzara. Icibagiwe co n'ubukuru nyabwo leadership byasubiriwe n'abategetsi ataco bibanga bayaga amasigara cicaro kandi bakivuguruza mu ngingo no mu ijambo. Abategetsi basezerana ntibashitse bakavyita ngo ni politiki. Aho gushira ineza y'igihugu imbere abategetsi bubu bashize imbere inyungu zabo bwite maze baba bampemuke ndamuke bampema yuzuye maze abarundi babura ubashikira aho bashaka babura ubashikana kuri ya mahoro n'iterambere birama. Uno munsi igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu vya nyuma bikenye cane kw'isi. Abarundi ibice 70% baba mu bukene burengeye urugero. Ku ruhande rw'ugwaruka umuganwa Rudoviko Rwagasore ngo yobera akarorero kadasanzwe izina Murundi na cyane cyane ugwaruka ngo kuko yerekanye umutima wo gukunda Burundi no kubuteza imbere. Karen Kelly inarukundo arongoye umuhari w'ugwaruka rw'abarundi kw'isi Mijeb ahantu urwaruka kutazerinze ahubwo bagahaguruka bakiteza imbere nk'uko Rwagasore yabihimiriza. Tumukurikire. Icambere aho twovuga ku mugwana Rudoviko Rwagasore incungu yo kwikutira ku Burundi nk'ugwaruka guno munsi
munsi ico tumurabira ko kikadutera intege nuko mu gihe ciwe ku myaka yari afise imyaka mike y'imyaka y'ugwaruka guno munsi yashoboye kugira indoto nziza ku gihugu cacu arazikorera arabiharanira aranabizira ariko ikiruta byose cari nyamukuru yaragishitseko ariko kwikukira kw'igihugu c'u Burundi vyerekana ko niyo batamujaniranya ngo bamwice n'ibindi yaharanira yari kubishikako ivyo rero nk'uwaruka bituma twigirira icizere tukagira uwo turabirako nk'akarorero keza ica kabiri twavuga nuko yasigaye iragi ugwaruka n'abarundi muri rusangi umutima wo gukunda igihugu mu guhimiriza abarundi kuja hamwe kunga ubumwe bagakora ibikorwa byo kwiteza imbere bigateza n'imbere igihugu abicishije mu makoperative umurundi wari we wese yomurabira ko ku mutima w'urukundo yagize ku gihugu ku buryo yirengagije ico yari ico gihe ubuzima bwiza bw'umwana w'umwami niyo atagira ico akoze kuri we ntaco vyari bitwaye kandi yari abizi neza ko intambara yari karagwana yashobora kumuhitana kandi ni nako vyagenze ico dusaba ugwaruka nkatwe no kuri bareke kuzera inze ntawe uzobatabara ntawe uhari biremera ibikorwa basoma ibitabu biga imyuga bige gutanga service kuba bishoboye bazirihe abashoboye gutembera batembere barahura ubwenge bakura amaboko mu mpuzu biha ama responsabilité bironderemwe impano bazagure bazikoreshe ariko imbere y'ivyo vyose bagira ubuntu n'ubushinganahe nivyo bizotuma bagira ubwenge bakagira ico bashitseko ibintu vyo kunyanga gutoteza abandi kubarenganya atari umuvumo gusa baba bariko barikwegera no kubabo ntacupfa ushitseko uwo munsi wo kwibuka incungu y'intahe yo kwikukira ku Burundi uhuriranye rero nishigwa ahabona igitabo cerekana uruhara rw'ububirigi mwigandagurwa ry'umuganwa Rudoviko rwa Gasore mu gitabo yise ububirigi hamwe n'igandagurwa ryagwa Gasore umubirigi Rudodo White yemeza ko igihugu c'ububirigi ataco kitakoze kugira ukuri kwashizwa habona n'amatohoza ku rupfu rwa Gasore ntikumenyekane mu ntumbero yo gukingira inyungu zabwo kurikira umwanditsi Rudodo White yaganiriye na bagenzi bacu biradiyo y'abafaransa RFI. La diplomatie belge préfère de ne pas toucher à cet assassinat parce que la diplomatie belge elle essaie de promouvoir la démocratie. Abaserukira ububirigi bifuje kutivanga muri iyo dosiye y'urupfu rwa Gasore kuko ububirigi buvuga ko bushigikiye demokarasi amahoro n'agateka na muntu. Murumva rero ko budashobora kwemera ko nabwo bubaza ibyaha by'ubwicanyi bikorwa n'amareta kuko ivyo bishe bibangamira imigenderanire mpuzamakungu y'ububirigi. Amatohoza kuri urwo rupfu yari yashizwe mu minwe y'abakoloni b'ababirigi. Muri ico gihe cyose c'amatohoza uruhara rw'ububirigi rwagumye runyegezwa hariho ivyemezo bigaragaza neza kandi biteye ubwoba ko ububirigi bwari bufise uruhara muri urwo rupfu ivyo vyasizwe habona n'ayandi matohoza yakorewe mu bubirigi nyene ayo matohoza yerekanye ko habaye inama zitatu mu Burundi zahuje abategetsi b'abakoloni b'ababirigi mu mezi yakurikiye intsinzi ya Rwagasore mu matora mu nama ya gatatu uwitwa Honyi yaserukira ububirigi mu Burundi yari yasavye ko Rwagasore ategerezwa kugandagurwa kugira ngo ivya politike bitorerwe umuti yarashoboye kandi kuronka inzandiko z'ababirigi bari bajejwe iperereza bavuga ko abakenyezi b'abategetsi b'ababirigi bari batekewe n'ubwoba bamaze kumva ivyapfundikiwe muri iyo nama kandi ko bifuza no kubishikiriza ku bamenyesha amakuru ivyo berekana neza ko abategetsi b'ababirigi bari bavyumvikanyeko biragaragaza kandi ko umwami w'ububirigi Baudouin yashaka gukingira abagandaguye Rwagasore nico gituma yaciye asaba ko habaho amatohoza kugira ngo abamwishe bashirirwe urubanza rwo gupfa kandi akingire inyungu z'igihugu ciwe ayo matohoza ariko yaranyegejwe kuko intumbero yayo kwari ugukingira ububirigi igishasha nuko narose ivyemezo ko hari ivyagirije ku rupfu rwa Gasore ububirigi bwazimanganije a été tenu secret et ce qui est complètement neuf c'est que maintenant j'ai trouvé les preuves qu'on a éliminé des documents. Umwanditsi Rudodo White avuga kandi ko n'abategetsi b'u Burundi bagize uruhara kugira ngo uko kuri ku rupfu rwa Gasore nikuja habona kubwo umwanditsi ngo ubutegetsi buhari nabwo bwagiye burakoresha iyo dosiye mu kwikingira ku vyaha vy'agateka kazi na muntu bikorerwa mu gihugu n'ubunyene Rudodo White. La responsabilité de la Belgique, elle a d'abord attisé les contradictions à l'intérieur. Ububirigi bwasanishijemo abarundi amacakubiri hagati y'abarundi yatangujwe n'ababirigi mu gutanga amakarata karanga muntu yerekana ubwoko ububirigi bwasanishijemo kandi abarundi mu kwerekana abazi imbere y'abandi Rwagasore yagandaguwe kubera ko yari umuhuza hagati y'abahutu n'abatutsi urupfu rwiwe rwatumye rero haba indiyane hagati y'abarundi
bigaragara ko ububirigi bwanigiye mu menshi ukwikukira ko Burundi. Que la Belgique a fortement hypothéqué donc cette indépendance du Burundi. Disons du côté burundais, on a toujours opéré d'une façon assez... Ariko rero n'abategetsi b'abarundi nabo babifitemo uruhara. Gushika ubu Burundi bashaka gukoresha urwo rupfu kugira ngo bumere nk'ubutera ubwoba ububirigi ngo ntibushire amate hasi ku bijanye n'ivyaha vy'abanyanga ry'agateka kazina muntu bikorerwa mu Burundi. Des critiques sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Mukurani nababwiye mu ntango zano makuru imyaka 6 irarumanye umunsi ku wundi umumenyesha makuru yafata amasanamu kumbenesha kure y'igihugu Christophe Nkezabahizi agandaguranywe n'umuryango wiwe muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Umuryango wabuze ukaba ubandanya usaba ko kuri komenyekana maze ababahikuye bagashigwa imbere y'ubutungane. Emmanuel Niyungeko aragaruka ku bijanye n'igandagurwa ry'uwo yahoze ari umukozi wa RTNB hamwe n'umuryango wiwe. Christophe Nkezabahizi umukozi yafata amasanamu ku nsamirizi n'imbonesha kure vy'u Burundi yagandaguwe nk'inje isaha 8 inyuma y'umutaga w'igenekezo ya 13 gitugutu umwaka wa 2015 muri quartier ya 3 ya zone Ngagara yicanywe n'umuryango wiwe umukenyezi wiwe Alice Niyonzima abana babiri Ines Nikura Kamikimana yari afise imyaka 16 Trésor Irakoze yari afise imyaka 14 hamwe rero n'inshuti y'uwo muryango Evariste Mbonihankuye. Amatohoza FPA yakoze yerekanye ko urugo rwa Christophe Nkezabahizi rwatewe n'abapolisi bajejwe gucungera inzego api mu mfunyapfunyo bitwaje ibirwanisho bikomakomeye barongowe n'uwitwa Desire Uwamahoro yararongoye ico gihe igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko. Mu kwinjira muri uwo muhana babanje kugomora umwango w'inzu babasohora urupangu baraheza babagandagura bose bapfukamye hasi babicishije urudavage rw'amasasu mu mutwe no mu gikaraza. Icagiye gutangaza abanyagihugu baba hafi yahabereye iryo bara nuko abapolisi banse nuko abahisi begeranywa. Ibiziga vyabo bategetse ko biguma mu kibanza bagandaguriwemwo gushika igipolisi kibikuyeho co nyene mu masaha y'umugoroba. Ico gihe ubwo bwicanyi bwaba igipolisi caciye kimenyesha ko cariko kirarondera abarwanyi bari bazindutse baratera amagrenade muri iyo micungararo kica kigirako kivuga ko catanguye amatohoza. Nyuma y'imyaka 6 rero iheze Christophe Nkezabahizi agandaguranywe nabiwe umuryango inshuti n'abagenzi babandanya basaba ko ukuri komenyekana maze ababahekuye bagashigwa imbere y'ubutungane. Jean Marie Hezimana umwe mu baryango bumenyesha makuru Christophe Nkezabahizi atera kama mukuru w'igihugu ahari muri kino gihe kugira icakoze na rijya ubutungane bwo ngo busa n'ubwananiwe. Zongora kugira ico nsaze ubutungane bw'u Burundi umushikiriza amanza kizigenza w'ico gihe Valentin Bagorikunda yaciye yuta gushiraho kommission baca basohora rapport yuko Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe bishwe n'abantu batamenyekanye. Rapport idafashe ibintu badendekanije. Christophe Nkezabahizi n'umuryango we barishwe bicwa ku murango izuba riva abantu babishe barabazi. Uno munsi rero mu muryango kwa Christophe dusumubabaro n'agahinda kubona ko leta y'u Burundi atana kimwe irakora kugira abo bantu bakoza kukabi bamenyekane. Leta y'u Burundi ifise inzego ifise igipolisi ifise ubutungane leta ikibakingira ikibaba. Sabe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ajya umutima menyo kugira ukuri kumfu nyinshi zagiye ziraba n'ugwa Christophe Nkezabahizi rurimo imenyekane abo bantu bafatwe baje imbere y'ubutungane. Arakoze Emmanuel Niyungeko ngo birababaje rero cyane kubona iyo myaka yose iheze atakintu na kimwe kirakogwa kugira bagandaguye izuba riva Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe bashigwe imbere y'intahe. Vyashikirijwe n'uburongo y'urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi UBG mu mfunyapfunyo. Alexandre Niyungeko avuga ariko ko atabutungane biteze mu gihe inzego z'ubutungane bw'u Burundi zigikorera ku gitsure c'abategetsi, ariko ngo bitebe bitebuke ubutungane buzoteba busubizwa intahe. Kurikira Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi UBG. Imyaka 6 irarumanye mugenzi wacu Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe ugandaguwe. Birababaje kubona iyi myaka irumanye atakintu na kimwe kirakorwa kugira ngo abakoze aho kabi kabishe bashigwe imbere y'ubutungane. Mu runani rw'abamenyesha makuru mu Burundi biratubabaza cyane gose kubona haravuzwe ko hagiye kuba amatohoza ariko twararindiriye amaso ahera mu nzira. Birababaje cyane kubona ibintu nk'ivyo biba ku murango zuba riva ababikoze
kandi bazwi bakaba batarigera n'ubu bashigwa imbere y'intahe bikaboneka neza yuko koko abo babikoze bari batumwe ubu rero ntawovuga ngo turindiriye ubutungane mu masentare y'u Burundi kuko barabushwe n'abari ku butegetsi kugira ngo bashobore gukubita intahe mu gahanga bakoze ako kabi ariko burira ntibutera ku mpeshi uko bigenda kose icyo cyaha kizoteba gihanwa ubutungane buzoteba busubizwa intahe mu gihe uzosubizwa umutamana rero buzoheza koko bukubite intahe mu gahanga bakoze ako kabi kabishe twobonaho mu runani rw'abamenyesha makuru mu Burundi gusubira kandi guhoza umuryango guhoza abakoranye na Christophe n'umuryango wiwe kuri ako kabi kabishe bakorewe. Mu bijanye n'ubutungane nyene abayoboke baze biya 44 nibo bari mu gasho k'igipolisi cy'Inyamirama Bingozi kuva ku mugoroba wa kabiri bafashwe bariko basengera mu rugo ruri muri quartier Kinyami mu gisagara ca Ngozi mu gipolisi bavuga ko bagiye kuvugana n'abajejwe intwaro ngo barabe ingingo bafata n'inkuru ya Dani Claire iratwumva. Abo bayoboke b'uwitwa Zebiya Ngendakumana bafashwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Amakuru dukurayo avuga ko bariko barasengera muri rumwe mu rugo ruri muri quartier ya Kinyami. Amakuru yabo yabanje gutangwa n'ababa muri iyo quartier narijya aho bakoraniye baba bashizeho ibimenyetso bisangije. Igipolisi kihashitse cyaciye kibajana bose mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ariko caciye kirekura abagore babiri kubera ko umwe yari yibungenze uwundi nawe yari afise umwana kiri muto. Igipolisi kibagiriza gutegura amasengesho batabifitiye uburenganzira. Muri abo bafashwe harimwo abigeme bakiri bato bashika 15 bafise imyaka 15. Gushika ubu igipolisi kivuga ko kirindiriye ingingo ifatwa n'abajejwe intwaro kugira bamenye ko ibizokurikira ngo kuko bama babujijwe gukora amasengesho nkayo. Arakoze Dani Claire iratwumva tumira amategato dutandukira igisata c'amagara y'abantu. Erupeya. Umuntu wese avuye mu gisagara ca Bujumbura gani ntara zo hagati canke uwo wese avuye muri izo ntara gani gisagara ca Bujumbura azotegerezwa kubanza gupimwa umugera wa corona. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Tade Ndikumana yanamenyesheje ko incanco z'uyu mugera ziri mu nzira ziza mu Burundi. Kurikira Tade Ndikumana. Icanyuma twaravye nicerekeye aho tugejeje urugamba rwo kurwanya coronavirus. Gishasha kirimo nuko nkuko twayamenyesheje hariho incanco zizoshika. Rero turabwira bene igihugu yuko twe tugendera ku ntumbero twahawe na Sebarundi aho ico dushira imbere ari kwikingira. Mu kwikingira rero wa mugambi nyaricura yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus no kwipimisha. Imbere ko mvuga kuvyerekeye incanco nuko ibiharuro ubu byagabanutse cyane hagati mu gihugu mwabibonye. Rero ahi Bujumbura birashika naho nyene byaragabanutse mugabo sico kimwe no hagati mu gihugu. Twarabonye rero yuko ku masite twashizeho abene gihugu baritabira mugabo si cyane. Rero intumbero twahawe nuko tubana bimiza abene gihugu kugira ngo bikingire biciye no mu kwipimisha. Ubu rero guhera tariki imwe y'ukwezi kwa11 ubu tugiye gushira muri iminsi usose mu gisagara ahantu ushobora kwipimishiriza handi atari kurajya amasite ko birashika umuntu ugasanga ntiyaronsa kanya koja kwipimisha bituze kumvo izi canke ziriya. Tuzoshiraho rero amasite ku mabarabara ava mu gisagara ca Bujumbura. Aha kwibara ja mu Cibitoki ni kwibara rya 10 warenganya hariya ku mpanda uduga ibugarama ni hirya uja buserya ruzi ruri haruguru yo ku ngoro kwa Ntare ugiye mwijenda fashiri ari sohoka rija rica ku Musaga hariya mu Kamesa ugiye mu Rumonge ni ku bitaro byo mu Kabezi ugiye ku Muzinda ibubanza ni hakurya ku Muzinda ujabutse rya ruzi kwa Muzazi. Aho rero bizofasha kugira ngo dufashanye muti bizogenda gute tuzoha akaryo abene gihugu kugira ngo bipimishe. Nimba ufise urubanza ruguru genda kuri site yose bagupime na muzodugana.
Kubijanye n'indwara ya malaria nayo umushikiranganje w'amagara y'abantu yamenyesheje ko abaremesha kiyago aribo bagiye kuzohora bavura abafashwe na malaria ku mitumba yose y'u Burundi batarasinzikara. Umushikiranganje Tavende Kumana yaramenyesheje kandi ko kuva ubu hagiye kuzohora hatangwa imisegetera mu banyagihugu bivanye naho ikenewe vyihutirwa batabanje kurindira isekeza nk'uko vyahora. N'ubunyene kurikira umushikiranganje Tavende Kumana. Twemeje umugambi w'igihugu wo kurwanya indwara ya malaria uva 2021 gushika 2027. Bishasha birimo nuko soshimikira ku ruhara rw'abene gihugu na cyane cyane abene gihugu bimboneza bajya twitabaremesha kiyago kugira ngo ubu bashobora abaremesha kiyago gupima indwara ya malaria ku bana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze bakabaha n'imiti. Byarafashije kugira ngo abana bari munsi y'imyaka 5 ntibaje kwa muganga barenze kuko bivuriza hariya mu mihana. Rero uwo mugambi tuzowagura kubene igihugu bose ku buryo umuntu afise ubushuhe abaremesha kiyago baca mupima basanze afise malaria baca muhereza imiti y'urugizo rwa mbere atarasinzikara. Icyo ni ikintu gikomeye. Ubu bakorera mu mihana barabahaye ibisabwa byose mugabo hajya ku mutumba poste de soins baca bakorana n'umuganga twabahaye bizofasha cyane kugira ngo indwara zishobora guhitana abantu n'ingoga nka malaria zivugwe neza abantu batarinze kuremba. Ikindi naco muri uwo mugambi gishasha nuko uno mwaka tuzotanga imisegetera irimo imiti yica imibu hanyuma tugazoza tugira turayitanga uko igenda irahera. Ukuvuga tuzogenda turayitanga aho tubonye ikenewe tutarindiriye isekeza zokora uno mwaka n'ijya nyuma mugabo tuja tugiraho kugira ngo aho imisegetera yaheze mu bene gihugu twe turayitanga buke buke tutarindiriye imyaka 3. Cyo ni ikintu gikomeye. Kandi ikintu naco nuko twagize ivyigwa turateza kuraba mbega iyi mibu iri mu Rutana, iri mu Kirundo, iri mu Kiyaya Cimbo, iri hagati mu gihugu, ijya miti dushira mu musegetera irica imibu koko. Basanze rero hariho imibu ntisa burya. Rero imisegetera izoza ihuye n'umuti bivanye n'imibu mu burere twagiye turabona. Tuve mu bijanye n'amagara y'abantu dutandukira igisata c'imibano aho igiciro c'isima Buseko cashinzwe na leta gushika ubu kitariko kiyubahirizwa mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo bwoko bw'isima bugurishwa mu kinyegero kandi ku giciro kizimvye. Abakorera mu gisata cyo kubaka hamwe n'abafise amazu bubakisha bagasaba leta guhagararira ibiciro yashinze. Idonido na Eric Niyonzima. Mu makarti atandukanye y'igisagara ca Bujumbura muri kino gihe ntushobora kuba disima y'ihinguro Buseko utagira amafaranga arenga 30,000 yo kugura umufuko. Naho nyene abanyagihugu bavuga ko ubugize imana. Ivyo kandi biruko mu gihe leta yashinze ko umufuko w'isima ya Buseko utarenze 24,500. Ikibabaje kubwo abanyagihugu nuko n'isima bita Dangote bahora bikorako iyo babuze Buseko nayo nyene isigaye igurwa ibihinda. Uyu munyagihugu aravyigana. Ikibazo cy'isima cyabenda singa mu Burundi kwe Buseko bisanzwe leta igikwiye kuri 24,500 ariko ubu ngeze ku 33,000. Ego hose n'igurwa Dankota igurwa 40,000 mu giciro cy'isi cya leta yari twari 2,800 ariko igeze ku 40,000 n'akamarama. Abanyagihugu baridoga bakaba yabashana bamwe niyo Buseko ntinaboneka. Abakoresha isima ya Buseko bavuga kandi ko naho batanga ayo mafaranga menshi basabwa ku rupapuro rw'ubuguzi bita resi abadandaza bandika k'igiciro ca leta. Nakakini muvuga ngo uyirugwa ayani ngo niho bizimbura basezera sinje mu gisagara ca Bujumbura niho ntarisubagwa kuri 33,000 ntarisubagwa urinzi bisaba n'abandika penye katemeye senese ahubwo kitemeye ayitugu bigana kenye gose mbo bayironka bakayinyegeza mu bashaka kuza nk'ifuka 500 muri Aziatique kajona yose ngo yakujone baje muduka afite yitwara umva n'ubugisera ngo z'amafaranga y'amadovize kubavuka. Abakorera mu gisata cyo kubaka hamwe n'abafise amazu ubakisha bahuriza hamwe ko ubwo bukene bw'isima ya Buseko budatanga uyu munsi. Uyu munyagihugu avuga ko kubera kubura ukagira amazi igihe y'iguruko agasaba leta guhagararira ibiciro yashizeho. Bimaze igihe kuko najewe nari maze iminsi nubakisha ahantu ukuri umufuna wa 33 naho nyene ari umuntu mamuzi na kagwa nk'ifutu 3 4 5 33 ariko leta izikora 24,500 ukuri munyagihugu basaba leta ko ibiciro nk'uko yabishinze. RPA twarondeye abarongoye ihinguriro y'isima Buseko hamwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji ariko nitwa baronse.
Eric Niyonzima. Hari ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence n'amazutu mu gisagara ca Muyinga haraciye ukwezi kurenga, gike kibonetse kuri magendu kiri ku giciro kiri hejuru, hamwe mbere igiciro ca leta kikaba camaze no kugwizwa akarenga kabiri. Idonidona Francine Mahoro. Ku masitasiyo 5 ari mu gisagara ca Muyinga hamwe no ku yindi imwe iri ahitwa Ikobero nta gitoro cyo mu bwoko bwa essence na mazutu gihari. Sitasiyo imwe irose igitoro kimara umwanya urumerumara, nayo ikibonetse kuri magendu kiri ku giciro kiri hejuru, mu gihe igiciro c'ilitiro ya essence ari 2438 kuri magendu ciyongera inshuro zirenga 2. Na gitoro ubu kibuni c'ilitiro n'inusu kiko kiragurwa ibihumbi anti y'indwi cyangwa 8 gutyo, ilitiro n'inusu. Icupa kivamo kinjo hame mbide y'amazutu kuri bei ya leta bari n'imiburibura bari 48 gutyo, kuri nationale kiragurishwa anti no 89. Kubera ubwo bukene bw'igitoro, igiciro cyo kwiyunguruza ku ipikipiki cadugijwe inshuro 2 uva muri quartier uja mu yindi, eka n'igiciro cyo kwiyunguruza mu miduga caraduze. Amitike y'ingozi yahora ari 5,000 n'imiburiburi, urumva ko vyaduze kuri 7,000 ku mataxi katudoga twa Kabongo. Abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bavuga ko hamwe ubwo bukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence na mazutu bwobandanya, ibiribwa navyo bitazoteba kuduga, bagasaba inyishu kuri ico kibazo. Ntitwashoboye kuronka abarongoye intara ya Muyinga ngo tubabaze ico ubwo bukene bwoba buvako, cyo kimwe n'umushikiranganje Kapitoline niyo nizigiye ajejwe ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi kugira agire ico ashikiriza. Francine Mahoro arakenuye. Nero ngaciye dusozerera amakuru twabateguriye kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 13 gitugutu umwaka w'2021. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri, bakoze n'abagenzanje bamfaje gutororokanya no makuru yose twabashikirije. Reka nshimire n'abagenzanje bo muhinga bw'ivyuma batufashije kugira ngo no majwi ashobore kubashikira atagatosi. Kuri mikro mwari kumwe na Josiane Muzaneza. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha.